Cyubahiro TV uno musi ndabazaniye bishasha birenze uno musi twumvise umuntu reka turababwira ntitwashika indani umusitahe akomeye cyane ngaha mu Burundi ariko arakora clip muri quartier yo ngaha anye namwumvise birananira kwihangana biba ngombwa yuko nza kumuraba twagiye bakunzi barase kutwitaba ni sawa murondera bande mu kumudodora wapi nyine tujingire nganye ne donc hari adresse twawe yunga anye sinzi yuko ibyo tumvise ari byo mugabo turisire oya nimwe kwinjira nganye yuko ibyo tumvise ari byo oya nimwe kwinjira kwanza mwifuza iki mukeneye iki basi nifuza iki so icyo twifuza tumvise yuko hari muri star ari nga yitwa Titus yaje gukorera clip ngaha mushobora kuduha ayo mahirwe tukinjira indani oya hani bikunda hani bashika binjira nzi wari wese ngaha hani bishobora kwashika binjira oya bro reka gusarisha man kuri telefone muvugane basi oya ni byabaye ngombwa yuko tumuvugisha kandi namubonye hari indani hariya ani umviriza kwanza basi ndagucorera amani oya reka ndakucorere basi mufizi neza cyane wapi dushaka gukorana ikiganiro nawe kubera utamumvise ko ari ngaha tuvugane kwanza bazoga tuvugane ndagoye nawe basi sana ntacyo turavugana gusa numinduke bro wewe ntacyo turavugana amarero ngira mwifuza iki rero tuje gukoresha gusiganiro Titus kubera ko twamuvise ari ngaho indani n'umukwini video wiwe twumvise yuko afite ibidemo bikaze byataye mwavuganye kuri telefone none wapi sibiri ngombwa urabizi ko twaganiri sawa karibu ntacyo murabe bakunzi bayicubahiro TV baratwemereye twagiye hello bakunzi ba icubahiro TV turageze indani turabona umustar Titus man turabona ibipodoto mugabo tubona umukwini fitio cyangwa abakwini fitio ari he ni sawa wow ararenze ni chuki ni sawa urakomeye ego so uraberewe araberewe sana bakunzi bayicubahiro TV ararenze Titus nawe turamubona cameraman ndabishiriza hariya kwanza ndamurara yapendeje ararenze reka tubaje tumuramutse kwanza Titus imbere yuko turamutse umukwini video wiyo Titus ni sawa fresh urakomeye bon sana kweli namwe mjenze gute fresh ndabona uratagaza yani hatari nyene byabindi nyene byo ngaho tu nkuko bizi nako ariko nawe uratagaze kundusha merci beaucoup ama ego ndabona ni fresh ibintu ni bon karibu gose merci sana turi mu kazi kose kugira ngo murabibona murabikaze usaba riba twangiye kwinjira hariya kuri protai ari ugariko oya ni ari uga ujya mu bogare mani yadukoroze ndabona nawe nyene yari yapendeje byatari ibyo birumvikana urumva uri mushasha tugereza kubanza kuvuga ikikuzanye cyangwa kidondora nibo cyangwa usanga mwamugaye kubyo navyo birakunda kuvuga ngo dufite twinjira ugiye n'ahantu atari iwawe ukavuga ngo vaho umva bivyo bishoboka wapi twabimusabye gusa so reka tubanze twumvirize uyu mukwini video wawe yapendeje ararenze ni toto twe tuzira kwisondeka tu Ungira wayibonye nyene nitwisondeka vrema. Hana ararenze cameraman ingo kwanza ikicuki kirarenze. Queen video ni sawa? Sawa. Kwanza uitwande.
Nitwa Bijou Rachel. Bijou Rachel. Biragoye no kuvuga wanaye. Kwanza cameraman nyerekana uyu muntu akora makeup kwanza. Ararenze prima. Ni sawa? Sawa. Urakomeye? Yego ndashima nawe. Ego. Nawe bakwitwande kuzina ry'akazi no mu buzima bwa makeup. Wow. Bakunzi ba Icyubahiro TV ka. Tibarizi umukuni video tumva ngo abakuni video bo ngaha mu Burundi bakorera amafaranga make cyane akiriritse ngo nibavara mugabo no musi ndavye Titus ibintu yakoze n'amateka reka ndamwibarize no mukuni video. Queen video. Yeah. Turamenyereye yuko batubwira yuko aba Queen video bo mu Burundi batavara ata amafaranga babaha udufaranga dukeye cyangwa abandi bagakorera ubusa kubera arabastar cyangwa babonekane muri video webo babaguhaya ngahe nimba atari bangaji wawe cyo ni banga cyanje ntabwo navuga amara yakoresha tubwire atanga tu nta muntu akorera ubusa bo babaguhaye nka Samire basi tugereze ku mahera make uvuze make cyane gusa nta muntu avuga amara yakoresha ni banga cyanje gusa yararengayo mama makeup nawe bo babaguhaya ngahe kuri no muntu merci vraiment oya tugire basi nitubigire ibanga tubwirayo baguhaye no muntu vraiment ni sawa ndabona bafashe neza cyane gusa menshi vraiment nibanga giwanje sinovugira ngaha ushaka doje kuvugana so none mama makeup ntacu muba mutahurije ko na Titus muri kino kibanza canke muri clip mwaje gukora jewe vraiment ibintu byose ni sawa n'agafaranga ni sawa gusa ikintu cy'umwanya vraiment bantebeje bantoye kuva mu gatondo none ndabire gushikiza isangire ngaha ico nico nagaye kira kumwanya urumva yuko Titus adakurikiza umwanya baba bamubwiye Titus arabe yikosora nubwo baguma banga mbe citwa gute okay so ino ndabona bambwiye ko ari umwambitsi mu kirundi cyiza cy'iwacu umutiriste mu kirundi cy'iwacu mu izina rya Yesu bambwiye yuko ari umutiriste mu gifaransa jenda mu kirundi yuko ari umwambitsi ni sawa urakomeye witwa Cyangwe uri papa cyangwe uri cyangwe wo mu Burundi tuzi cyane Cyangwe fashion nyene rya muzi okay gusa mani cameraman imperera hasi babanje bamurabe kwanza ararenze arazi kwambika ego wabishoboye bro urabere ego uraberewe prima cyangwe turabona n'uyundi urakomeye bro urashi ndashima ndakubona waberewe nizo zanje ni papa cyangwa yakwambitse ni mutiri se ya uri muti ukoze kweri kandi n'umuti prima uraberewe I'm okay kandi uvuga n'icyongereza kwanga uri mu diaspora Shoteka ubundi we nijewe ndiwe ariko sinokubwira ngo ndinde cyangwa ndiraka urarenze hama nawe ku kazina baba bakwitwa ku kazina bayitwa James yahaya ko batazi kubitahura neza n'udome G na E na M hama star inyenyeri yahaya mu kirundi okay gusa uraberewe prima yahaya bakunzi yitwa yahaya no kuri YouTube niko nitwa bamenyereye baranzi ku ndirimbo yitwa Balance baranzi ku ndirimbo yitwa Impanuro narewa ni indirimbo nyinshi maze gukora ubu rero tubazaniye ibikorwa bishasha sinzi vuba okay bakunzi ba Icyubahiro TV uyu mustar ntabeshe n'ijya mbere ndamubonye mugabo nasanze ariko arakorana n'icyamamare Titus
reka aducishirize kakaririmbo basi gatoyi gusa nawe ko bakantu gatoyi gusa kaje kugira ngo tumumenye. Indirimbo yoba yaramenyekanye reka ndabashire ku mayange. Unataka akapera? Yeah. Smart girl chenumvandi lady kubiti nzibi force nyemeze. The world I gonna make you happy. No stress no matter today. Wow. Sulashe kubala adi kwenye gizo nanga. Mtoto sawa ujipaka gima sikala. Fire kitandani tukishalala. Oh no dogo shokali leo twende ghetto. Yeah. Toto beautiful. Leo ndo nazitimiza ndoto. Yeah. Okay. Merci beaucoup. Fresh. Rakoti. Mtoto moto anataka mende ghetto. Hey, urarete? Twende ghetto tukacheze. Ghetto urarete? Mapambana. Chama mama. Reka ndagushimira. Thank you sir. Yeah, bakunzi ba Icyubahiro TV turabona n'uyundi reka sindamuvuge nava nicuye uburyohe bw'itsina ryiwe. Hello bro. Rakome. Yego. Sinzi yuko bashingira muramuzi. Banzi. Ntawuzi gusa numva bakuvuga nanje ndakuzi. Awunzi hewewe. Aha, mu bikorwa byinshi by'abastar. Wewe uri umufana kenshi w'abastar bo mu Burundi. Reka ndababwire cyangwa urabibwiye. Babwira iki? Izina ryawe. Izina ry'iwanje. Babwiye. Uyu yitwa Mapambano. Pambano. Uranyarutsa mu kurivuga. Uyu yitwa Mapambano. Umwana w'intambara kushirako n'ubustare hejuru. Uranyumva? Uro busi twahuye n'imiriro gusa. Ni sawa. Yego ni sawa. Urakomeye. Ndakomeye cyane. Genda kumenyereye mu bikorwa byinshi nyene by'abastar ndakubona so. Reka mvuga ati reka ndagushimire kuntu witanga mu bikorwa by'abaririmbyi benshi. Iki mugabo ndajoye kandi kukubona kanzi ahantu henshi ngenda ndaca ngenda ndakubona. Okay, murakoze cyane. Irifo gushigikira abarinzi biwacu. Ho bari tukahaba kugira ko umuntu iyo yahashitse ntabwo icaterera ko ibintu byose namwishoboza ari umwe niko gufashanya. Ndamukiriza basi abakunzi ba Icyubahiro TV baje. Abakunzi ba Icyubahiro TV ndabaramutse cyane. Muje kuri YouTube mukurikirane umusani wacu Tusi Dasai. Ndibaza n'ibyo zinakoresha kugira dushigikira impano. Bariko bakora umuziki ngaho kaze bama. Kandi n'ibintu biko batwara amahera atari make. Bashiramo inguvu zikwiye. Rero bisaba ko namwe mujajya kuri YouTube ukakanda share, ukagira partage na subscribe kayikora kugira tubananye tubashigikira. Ko twese bishigikirane. Bakunzi ba Icyubahiro TV reka tumushimire Mapambano. Yego murakoze cyane namwe. Yeah. So bakunzi ba Icyubahiro TV reka tubasabe kugira share comment. Yeah.